Bakunzi b'Agasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro cya ku Gasozo TV, na cyane mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro Agasozo Talent, turabaramukije twongera tubana ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro nko mubimenyereye ari kiganiro kibaha amakuru ari karavugwa muri entertainment, amakuru ari karavugwa ku baririmbyi batandukanye, amakuru ari karavugwa muri industry ya plus 257. Ikiganiro ni Agasozo Talent, kuri mikro ni jewe Babu Degleni nzima nkabandi kumwe n'uyundi mugenzanje hano nkuko mumenyereye nabibwire. Ni wa muhungu w'abarundi nyene nkuko musanzwe mubimenyereye, ni Mr. Donald Numba aka Minigizoko aka Danger Boy aka Murungi 257. Andabakunda sana, andazi yuko muri beshi mudukurikirana ngaha anye ku Gasozo TV, andazi yuko muri beshi mukurikirana ikiganiro Agasozo Talent, kandi mudukurikirana 5 kuri 5. Mubandanye muri kumwe natwe tugume tubahereza amakuru ari kara trending hano onye muri industry ya plus 257. Ego Mr. Donald Numba, hano turafisa amakuru menshi ari karavugwa, ni hariya kwa kuno mwigeme Esther Nishi, biboneka ko genekerezo rya 10 azoba ari mu giteramo kuri Never Vista Hotel. Muri kino kiganiro Agasozo TV turababwira amakuru menshi, turababwira muri kino kiganiro yuko himirije ibintu byinshi biteramo. Turavuga Big Fizzo igiteramo yimirije ba Ado Jason na Kiriku na Double J, ni ibintu byinshi mube kumwe natwe tugume tubahereza amakuru ameza cyane. Ego Mr. Donald Numba ni na Natasha igene ariko aregereza kuja muri mu gihugu cy'Ubuswise neza na neza hariya Geneve. Byose ni hano mu kiganiro Agasozo Talent, ikiganiro kiriko kirabaha amakuru agezweho. Nk'ubu tudatevye rero Mr. Donald Numba, reka amakuru yacu tuyahere neza na neza ni kuno muririmbyi Esther Nishi. Ya numwigeme mwiza cyane, umwigeme ariko arabikora neza hano onye mu gihugu cy'u Burundi. Umwigeme ariko aritanga atiziganya, ubona yuko akora indirimbo zimeze neza cyane. Derosi numwigeme akora music agakora kabisa, ukavuga ati ego tukaba dusaba abaririmbyi, tukaba dusaba n'abakunzi b'umuziki babandanye bashigikira izi mpano, na cyane kubana babigeme ariko barabikora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Derosi itariki 10 z'uku kwezi kwa gatandatu, aho ni ku munsi wa gatanu, iboneka ko azoba ari hariya neza na neza mu Kinama quartier Muyinga 10e Avenue. Yes kabisa, ubona yuko bitazoba vyoroshe na MC Urde First Comedian azoba yahishikiye. Nibaza yuko kwinjira muri ico giteramo bizoba ari ibintu vyoroshe cyane, usabwa kuzogenda utekeye amafaranga y'agacupa. Ego kwinjira n'ibintu bizoba bisanzwe gose, aho kwinjira uzogura icyo ufata, hanyuma ukaca winjira ni neza na neza, bikaba bizotangura isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 5 z'ijoro n'igice. Mr. Donald Numba, ni ibintu bimeze neza cyane, ni ibintu by'amateka ngaha anye muri industry ya plus 257, na cyane kubona abaririmbyi b'abarundi abaguma bigaragaza mu bikorwa ku munsi. Kurundi ruhande ni La Gengete, iboneka ko ari La Gengete yateguwe na Communauté Est Africaine, bari kumwe na Union Européenne. Mr. Donald, ni ku munsi wa gatanu itariki 10 muri uku kwezi nyene 2022 hazoba ari isaha 11 zuzuye neza aho muri Jardin Public. Ego ni kuri Jardin Public, kwinjira ni ku buntu naho nyene, tugasaba ko abantu bibera ngaho mu gisagara ca Bujumbura kana bazoba bamanutse bavuye ruguru bazo kwicikire neza na neza kuri Jardin Public, maze barabe ingene ibintu bizoba biryoshe, biriko biraryoshwa na bano baririmbye hano. Tubona Mr. Donald Numba, turabona Club Culturel Ihunja ni izoba yibereye muri ico giteramo. Derosi La Gengete turabonamwo yuko n'abatamburinere abazoba bayishikiye bariko barabikora neza, diaspora band byose bizoba bimeze neza. Ni DJ Patman azoba yahishikiye, Thompson The Voice, Anti Mwag na Araflo bazoba bishikiye ngaho kuri Jardin Public. Turabona yuko bizoba bishigikiwe n'amashira hamwe menshi atandukanye, aho turabona Croix Rouge, turabona Brarudi, ni ibintu bizoba bimeze neza cyane, na Kezanete izoba ihari. Ego ni amashira hamwe atandukanye ashigikiye kino gikorwa, Ladak, Interbank
Bank Burundi Akezanet bigaragara ko azoba ari igikorwa kimeze neza, igikorwa kizoba kiryoshe gose, aho duhimiriza abantu biberenga Bujumbura kuzohishikira Mr. Donald. Ya ikiganiro ni Agasozo Talent, tuguma tubahereza amakuru abari kara trending hano onye muri industry ya plus 257. Ego kurundi ruhande ni hariya kwa Big Fizzo kuva hariya muri Bantu Boy. Yani Big Fizzo, Big Farias, CEO wa Bantu Boy, ubona na wenyene yuko atari karavyorosha muri no misi. Numwe mu baririmbyi b'abarundi bariko barakorera ama concert menshi mu bihugu vyo hanze. Ego ni Big Fizzo, inyuma yaho concert yari kujamwo itariki 4 ukwezi kwa gatandatu hari i Londres mu gihugu c'Ubwongereza, byaranse yuko ayijamwo kumvo zitari zimvuyeko, ariko biboneka ko Big Fizzo azoca yigira neza na neza hariya muri Norvege itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Ya tubandanye tumushigikira umuririmbyi wacu Murundi abandanya kuduza idarapo mu mahanga, ayandikisha amateka menshi cyane. Turamubwira ati big up sana, abandanye uteza impano imbere, impano yawe. Ego Mr. Donald numba ni abaririmbyi b'abarundi bandanya bavyifatamwo neza, haba hani wacu canke no mu makungu. Ni Natasha la boss la number, biboneka ko yatariki yiwe yo kuja hariya Geneve mu gihugu c'Ubusuwise izayiri kiregereza Mr. Donald numba. Uyu muririmbyi Natasha Derosi abona yuko yamakora amateka menshi cyane, na cyane yuko tumenyereye amaze gutahukana ubushimye bwishi bugiye butandukanye, aja kuduza idarapo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Abona yuko ari umwigeme na wenyene abikora neza cyane, aserukira igihugu incuro nyinshi yamayadugije idarapo mu makungu y'u Burundi. Azoba ari neza na neza itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu, aho Natasha azoba ari hariya i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi, akaba azoba yagiye gukora umuti kabisa, nkuko asanzwe abikora Mr. Donald numba. Ya ni ibintu vy'amateka cyane, ndababwira ati mube ku murongo tugume tubahereza ama update, amakuru abari kara trendinga neza ngahanye muri industry ya plus 257. Ni Big Fizzo kuva muri entertainment muri Bantu Boy, ubona yuko bariko baradutegurira festival, ubona yuko ari gitaramo kimeze neza ku nshuro ya kabiri. Festival de l'Independance kizoba kije kitavyorosha muri no misi Deros. Ego Mr. Donald numba ni Bantu Boy Entertainment izoba ituzaniye Festival de l'Independance ku nshuro yayo ya kabiri, aho biboneka ko hazoba hari abaririmbyi benshi batandukanye Mr. Donald numba. Ibirori rero kazoba vyifashe neza, tukaba tubirindiranye igishika Mr. Donald. Ni Big Fizzo avuga ati muzoze mwese, muzoze muri benshi gushigikira iyo Festival de l'Independance, ayuko ubona bizo ari ibintu bimeze neza cyane mu mwaka wahera byari ibintu by'amateka cyane. Nibaza yuko nubu atagihindutse ibintu bizoba ari good. Kurundi ruhande ni Adojo San azoba yibereye neza na neza hariya mu gisagara ca Ngozi, azoba ari kumwe na Double J hamwe na Akiri kuvaria muri Birimani Boy. Ni muri hotel Nobel Dongozi, ubona yuko bitazoba vyoroshe kwinjira ikibanza gisanzwe azora amahera ibihumbi 3 gusa. Ego VIP nayo akazoba ari amafaranga agera ku bihumbi 10 vyonyene. Abaririmbyi rero akazoba bariko barakora umuti neza na neza ngaho Ngozi, aho bigaragara ko azoba ari ibintu bimeze neza narya, biboneka ko azoba ari bihangange mu muziki hano muri industry ya plus 257, ibihangange bizoba byishikiye ngaho mu gisagara ca Ngozi. Nabaririmbyi batariko baravyorosha Derosi, ana cyane ko tumenyereye nka Kirikuna Double J abamenyere gutumirwa mu biteramo byinshi cyane, aho baheruka mu giteramo bari kumwe na Chameleone kuva mu gihugu cy'u Buganda, naho nyene ubona yuko ico giteramo ntibyari byoroshe, umuriro waraza. Nta kibuza rero n'Ingozi kuri Hotel Nobel, bizoba ari ibintu by'amateka cyane, hazoba hariko haraka moto kabisa. Ego kurundi ruhande Mr. Donald numba ni rino higanwa rikibandanya, higanwa tubonamwo uno muririmbyi Satbisa Turamabafle, atonamwo nabandi baririmbyi benshi batandukanye ba hano mu gihugu cy'u Burundi Mr. Donald numba. Iryo higanwa rero akaba ari higanwa ririko riraba higanwa East African Arts Entertainment Award.
Ya ni higanwa rimwo Satbi n'abandi barinze b'abarundi aho ubona yuko nk'indirimbo za Satbi zatowe harimwo Your Day. Ego Mr. Donald Numba turabona Your Day, Hug Me, Sweet Darling, iboneka ko ari indirimbo ziri mu iryo higanwa indirimbo za Satbi kandi twizeye ko zizovyifatamwo neza Mr. Donald. Ni ibintu vy'amateka ku baririmbyi b'abarundi babandanya batwereka, bandanya bagaragaza impano zabo kandi babandanya batwereka yuko bashaka gushika kure na cane cane yuko baguma bari mu mahiganwa agenda atandukanye. Iryo niteka cyane ku baririmbyi b'abarundi. Ego Mr. Donald Numba kurundi ruhande turabona ihiganwa tayaya biboneka ko ari higanwa ryateguwe na Brarudiri bicishije ku kinyobwa Primus. Ya ni ibintu bizoba bikomeye neza bikomeye cyane Deros ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho Brarud ubona yuko nawe nyene ibandanya gushigikira impano z'abaririmbyi, impano z'aba artiste b'abarundi bandanya babikora neza ngaha anye ikaba yarategekanije imiliyoni zishika ku 45 ku muce umwe uzotwara imiliyoni 15. Ego Mr. Donald Numba azoba ari higanwa azoba ari mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 60 igihugu cyacu cy'u Burundi kizoba kimaze cikukiye. Aho rero Brarudi bicishije ku kinyobwa Primus yateguye ihiganwa igitatayaya aho iryo higanwa rizoba riri mu mice 3 no kuvuga hariho umuce w'abaririmbyi hakaba hariho umuce w'abavuzi b'ingoma hamwe n'umuce w'imigwi ndanga karanga Mr. Donald. Ya ni ibintu bizoemeze neza cyane aho naho kazoba ari ivyo birori bikaza bizobera hariya mu ntara ya Gitega. Tukaba dutumiye abakunzi b'umuziki, abakunzi b'ingoma, abakunzi bafana ibintu vyose bibera ngahanye muri industry ya Plus 257 kuzoba bahibereye kugira ngo bashigikire aba baririmbyi bacu. Ego neza na neza azoba ari itariki 3 ukwezi kwindwi aho abazoba batowe mw'iryo higanwa bazoca baduga hariya mu ntara ya Gitega aho hazobera ivyo birori akazoba ari ibintu vyifashe neza abanyagitega. Tukaba tubabwiye tuti nibabe baritegura kwakira ivyo birori Mr. Donald Numba. Ya abakunzi b'Agasozo TV, abakunzi b'ikiganiro Agasozo Talent, agumane natwe tugume tubahereza ama update amakuru abari trending hano onye muri industry ya Plus 257 munaho twabazaniye indirimbo nyinshi zagiye zisohokwa n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Ubona navyo nyene ko bitariko biroro hano onye muri industry yacu. Ego ni indirimbo imodokari yuno muririmbyi Satbi Saturama Bafle kuva hariya muri Empire Avenue yoneka ko indirimbo imodokari iza iri ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye aho ushobora kuyironka neza neza ku rubuga rwa YouTube, imbuga zitandukanye Spotify, turavuga imbuga zikoreshwa n'uwo muririmbyi Satbi Saturama Bafle aho rero yoneka ko indirimbo imodokari ari indirimbo irimwo amajambo ahanura, indirimbo yubaka by'ukuri, indirimbo yonaka ko iri kirakigwa neza hano muri industry ya Plus 257. Ani Satbi Saturama Bafle amagonde kuva hariya anye muri Empire Avenue. Ubona nawe nyine ko atari karavyorosha akora kabisa agukoreye ingoma ebana iza ikubita ukavuga ati ego. Ubona yuko indirimbo imodokari iki amakomentera ari menshi ku rubuga rwa YouTube bavuga ati tuzanire amasanamu yayo y'indirimbo. Turavuga yuko indirimbo yakiriwe neza cyane. Tugiraho nyene turavuga ati akidumu kibido kibuganizo muririmbyi w'umurundi abikora neza cyane na wenyene. Indirimbo Ikirezi ikaba yaramaze gushika ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ni indirimbo Ikirezi ya kidumu kibido kibuganizo umuririmbyi wahani wacu asanzwe yibera ngaho mu gihugu ca Kenya. Yoneka ko indirimbo yiwe Ikirezi yamaze gushika ku rubuga rwa YouTube nayo nyene ikabiri kiraduga neza ku rugo rubuga rwa YouTube aho bigaragara ko abantu ariko barayakira neza Mr. Donald Numba. Ni Data Boy MB Data umuririmbyi nawe nyene ariko arabikora neza, umuririmbyi akorana inguvu nyinshi cyane kugira ngo nawe nyene agire ahashikanye umuziki w'u Burundi. Indirimbo yiwe nawe nyene ikaba yamaze kuja ahabona, indirimbo imeze neza cyane, indirimbo
iryoshe ifise amajambo meza cyane rero. Ni indirimbo Why ya MB Data iboneka ko nayo nyene yamaze gushika ku mbuga ngurukana bumenya asanzwe akoresha MB Data rero indirimbo Why yiwe ukabushobora no kwitorera neza na neza ku rubuga rwa YouTube vyoroshe aho bigaragara ko nayo nyene iri kiraduga neza nayo nyene iri kirakigwa neza hano muri entertainment. Kurundi ruhande rero ni Club Culturel Indanga Burundi aho baheruka gushira neza na neza igikorwa gishasha ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ya ukaba ushaka gukurikirana ibikorwa vya Club Indanga Burundi ja ku rubuga rwa YouTube wandike Indanga Burundi uzoshobora kubona ibikorwa byose bamaze gukorerako ushobore kubishigikira nabo nyene ubona yuko bariko barabikora neza abakurikiza akaranga ku Burundi ni ibintu byiza cyane hariko amasanamu meza cyane uzohora uratira ijisho ukaba utarakanda subscribe kuri Club Indanga Burundi urasabye kushigikira iyo club nabo nyene barakeneye ubufasha kuri wewe kugira ngo tubandanye duteza imbere akaranga kiwacu. Ego ni Club Culturel Indanga Burundi aho mu gikorwa cyabo bigaragara ko ari igikorwa gishasha tutari tumenyereye aho twari tumenyereye bashiraho ku rubuga rwa YouTube bashirako indirimbo nshasha baba barasohoye ariko ubu nkuko tubibona igikorwa cyabo gishasha ni igikorwa cerekana ubuhinga bw'ingene batamba aho baba bariko barerekana intambo zitandukanye intambo ndangakaranga bigaragara ko ari gikorwa ciza gose na rya twari tumenyereye bakunda gushirako indirimbo shasha ariko rero ubu bakaba baduhinduriye gatoyi bakaba bazanye ikindi gikorwa cerekana ubuhinga bakoresha mu gutamba indirimbo ndangakaranga aho bigaragara ko ari umugwi uri kuravyifatamo neza ari umugwi neza na neza yonaka ko uriko urazana ibikorwa bishasha ibikorwa vyiza gose Club Indanga Burundi rero tukaba tuvuga tuti mutera imbere gose turabona neza ko akaranga bariko barakitaho narijya tubona ko harimo imisore n'inkumi vraiment biboneka ko batamba neza abashaka kuraba iyo video barasimbira ku rubuga rwa YouTube bandike Club Culturel Indanga Burundi bace birabira baraba ingene abo muri Club Indanga Burundi batamba neza biboneka ko ari club yifashe neza kabisa. Yani Akezdani n'umuririmbyi musanzwe mubizi ariko arabikora neza n'umuririmbyi yamye abikora neza hano onye muri industry ya plus 257 na cyane ko hari haciye ikiringo kirekire tutabona indirimbo yiwe ku gatwe kiwe ku rubuga rwiwe rwa YouTube ariko uno munsi indirimbo mpore ikaba yamaze gushika ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ego Akezdani biboneka ko nawe nyene agize imisi yaragize imisi ari mu gacerera ariko avuga ati reka ndabahe indirimbo shasha indirimbo rero ushobora gusanga ku rubuga rwa YouTube Mr Donald Numba. Kurundi ruhande nuno mwigeme tubona ko ariko aravyifatamo neza muri industry ya plus 257 umwigeme kabisa biboneka ko ari twovuga tuti ni ari mu bigeme bashasha bariko baravyifatamo neza ni umwigeme tuzi nka ni Meili umwigeme abikora neza cyane umwigeme ariko arakorana ingufu nyinshi hano onye mu muziki w'u Burundi umwigeme ubona yuko ariko arabikora neza cyane inyuma yo gusohora indirimbo Pampana ari kumwe na B-Face on the floor uno munsi yatuzaniye indirimbo yitwa Nampenda. Ego ni Nampenda ya Meili biboneka ko ari indirimbo yamaze no gushika ku rubuga rwa YouTube biboneka ko ari indirimbo ifise amasanamu meza indirimbo iryoheye gutwi ivy'ukuri Mr Donald Numba. Kurundi ruhande turabona no musore neza na neza ni D1 yani D1 kuva muri Iteka Music n'umuririmbyi w'umuhungu ava mu ntara ya Kayanza ubona na wenyene ariko arabikora neza ariko arakorana ingufu zidasanzwe indirimbo yiwe Zero ikaba yaramaze gushika ku rubuga rwiwe platform yitwa Spotify ku rubuga rwa YouTube ikaba itarashikako muyirindirane igishika muwe muraja kuri Spotify muwe murasupporting. Ego ni indirimbo ya D1 iboneka ko yamaze gushika ku ma platform atandukanye turavuga iTunes tukavuga Spotify n'izindi za Boomplay Mr Donald Numba aho bigaragara ko abayikene bashobora kuba baraja kwizo mbuga ngurukana bumenyi bakayumviriza vuba rero ikaba izoshika no ku rubuga rwa YouTube. Mbere yuko turangiza ano makuru mbere yuko turangiza kino kiganiro cacu Agasozo Talent tubibuze yuko uyu muhungu D1 yaraheruka no gutahana agashinye ka meilleure révélation d'Orane.
Ego Mr. Donald numba ni ibintu bimeze neza aho biboneka ko amakuru ariko aravugwa hano mu muziki w'u Burundi ari amakuru aryoshe gose ibintu bimeze neza gose biboneka ko umuziki w'u Burundi ubandanya utera imbere uriko uraja ku rwego mpuzamakungu kabisa. Ikiganiro rero cyari ikiganiro Agasozo Talent, ikiganiro gicano ku Gasozo TV, ikiganiro nkuko muvyumva mwariko cyariko kiremeshwa na jewe Babu Derlene nzima nkaba nari kumwe na wa muhungu w'abarundi nyene wa muhungu musanzwe mumenyereye ni Mr. Donald numba aka Minixo Danger Boy aka Mulunji Plus 257 andabakunda cyane. Yes kabisa, Agasozo TV turabakunda cyane. Agasozo TV tukaba tubasezeye. Ciao ciao.